kora tibukiyo wacuva imani na karato wambara eshi bikazatahukira kumva bene vyo koreta wanje mugore wanje muyamere yifuno ry'igiti ambere nkagwa rutozi wandiye kwinongiye dimutwe koreta twanje waratabagaje none usize mu bugaragwa waramekinze hit vraiment iyo ni hit guys. Iyo ndirimbo ndazi ko atamuntu atayizi, ni indirimbo yitwa Koreta yakozwe na Shotname. Iyo ndirimbo imaze igihe kingana gute ku rubuga canke uniryari wowe warayisohoye iyo ndirimbo benshi birabacana? Iyo ndirimbo twayikoze ibiringo bibiri umwanya munini wa audio muri 2013, indirimbo yakozwe ku munsi wa gatandatu 2013. Bizokwibagira iyo bari indirimbo mbere warohereye ko canke warasanze ufite n'izindi? Oya urumva tugiye muri Take Me Back usanga ari izindi ndirimbo nyinshi nzari nyinshi cyane ko jewe bon indirimbo ko yakoze muri 2013 ariko je natangiye kwinjira muri studio bwa mbere muri 2010 generation ya Satbi. Kandi waramekinze hit vraiment iyi ndirimbo nta muntu akurikirana industry. Amakuru agezwe ho amareresi agezwe ho indirimbo zigezwe ho inkino n'ibindi tuzabisanga ku Muvugizi TV. wifuza kumenyekanisha ibyo uriko urakora nyaruka ku Muvugizi TV. 1 2 reka ndabaramutse bwakiye mwiriwe bivanye naho muherereye, umurango mwiza canke umugoroba mwiza bivanye naho muherereye. Je ndi ngaha ku Muvugizi TV neza na neza mu gihugu cy'u Burundi, ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Uno musi rero ku Muvugizi TV twabazaniye ibintu bidasanzwe, ivyo mama wadutumye ibintu vyiza, mwamye badutumye aba hitmakers ba hano muri no ntara. Dufise umutumire adasanzwe uno musi yatugendeye muri studio Kamaladi's Voice kwa kundi hahandi nkuko bisanzwe. Ni umuririmbyi adasanzwe, ni umuririmbyi amaze imyaka myinshi muri career y'umuziki, amaze igihe kitari gito. Muraca kumwumva mujya kuba muri kumwe natwe ijana kwijana. Gira subscribe, like, share and comment kutarabikora. Uri kumwe na Jogos Neglas kuri microphone na Ashraf inyuma ya kamera. Umutumire wacu mukanya acha yivuga. Vipi brother? fresh sana Nipe chance kwanza. man Uko sawa? Fresh moro ewana dushaka uramutse abavugizi abakozi b'Umuvugizi TV kuri televiziyo yacu ni ryambere uciye ko ubidondore neza kumbura n'abaramutse. Hello miriwe neza ni Shotname umwana wanyu ni Igitega muze mubibura nyene uko musanzwe mubizi musanzwe mumenyereye abankunda kandi Umuvugizi TV kama dawa kama kalamvanda Shotname. Uno musi harasha right now tutarigwa turavuga byinshi, ufise ama hit menshi, urafise byinshi wakoze muri kariyeri y'umuziki. Uno musi nibaze ko ugiye kutuyagira byinshi kubijanye na kariyeri yawe. Nta kibazo. Umutipe mubona akora byinshi, jewe uwabidaditse ariwe azobidadanura. Twamuzanye ngaha Shotname kugira ngo atuyagire byinshi presque byose mu bijanye na kariyeri yawe. Bro wiyumve amahoro cyane. Reka duhere ku ndirimbo yawe shasha imaze amezi 2 gusa, indirimbo imeze neza ya reggae music. Ijya ndirimbo ubutumwa burimo barashaka kwimenya tudabo utarana bivuga ko byinshi no gusaba kutugirira akapela kumbure bumve wikore mu gahogo. Twamuhaye piano kugira ngo dushobore kunezerwa cyane. Let's go boy. Amahoro niyo tunga rikomeye, amahoro niyo soko y'iterambere, nimuze tuyakomeze. Amahoro niyo tunga ry'iwacu, nimuze tuyaharanire. Amahoro niyo soko y'iterambere. Ngoza bataho bihari akambemba amahoro nigitunga. Right now reka tugire ko indirimbo dusafifise hano utarayiraba kuri YouTube yiwe yitwa Shotname Official. Shotname Official. Indirimbo imaze ko amezi 2. Indirimbo imeze neza. Reka tubahonje akadiho kayo kugira ngo mukanya bace baja kuri YouTube bashobore kugira subscribe yawe bongere bawumvirize indirimbo. Ni indirimbo ikozwe neza mu gihe warege kuko muvyumvira namwe.
amahoro niryo tunga iwacu neza basa nimuze tuyaharanire amahoro niryo soko Sharu Rastafari select and those Barundi kasi umurangura tamazuye ngo twiyame kumutamana twese turi bemwe umugabo narageze ko twese tubumbatira ubumwe narageze ko twese tuharanira amahoro nibyo tunarira umushinge w'iterambere neza cyane amahoro nibyo tunarira nipechesi vraiment nipechesi jewe iyirege kuva ndayumvise uno munsi nabaye oblige gukurondera avuge ni short name dutera iteka ku Muvugizi TV ushike uno munsi ugire ucuba yagiye u short name afise YouTube imisa neza imeze neza indirimbo imaze ko amezi abiri gusa ariko imeze fresh sana right now short name genda muzika ikindi kintu ndakuzi mu makaraoke hani Gitega no gufata nk'umwami w'amakaraoke umwami wa live music turashaka kugira ngo tunyoteze abakozi Muvugizi TV bakunda vibe barakunda show bambere show kame cyangwa tubiri mutwe usanze ukunda iyo uri kuragira karaoke kugira ngo babananye bakumva neza kumbure barushize nko gutahura gira ngo muzi kibondo gira ngo muzi uyu mwana ora wihoreze Girongo nshuri ndimba nababwira yo nabonye hayo nakowe uwo mwana yari rukundo yari mwiza nkirirenga ninde yo mumenya Namwaseye ari websa nakuze sizo mwibagira nama umve sinarinzi na 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 nzomuhoza reka nzomwihoreza ku mutima brother ushoboye kuvuza instrument zingahe mu instrument musicale dusanzwe dukoresha bon instrument je sinze kuzivuza nabukiye gusa ndazigerageza urazigerageza gusa je vraiment ndazikunda kandi umuntu arakunda kuyavuza bro ushoboye naho ariko arigirisha adaza ashoboye piano muri kumura vyumva gitari no kunyene bass ashira ku izosi battery vraiment short number no muntu akomeye cyane ariko rero sasa ntunjaniranye je ndiko ndakumva nashatse kubikubariza imbere y'abakunzi b'Umuvugizi TV ndamaze kumudusa kusa kandi numvirije n'ijwi ndiko ndagutora ahantu quelque part Munyagitega kera yarivye avuga ibintu vya harimo n'ivya senede harimo indirimbo harimo indirimbo y'umuntu yitwa Koreta indirimbo yitwa Koreta banyumvira sasa indirimbo yitwa Koreta Umuvugizi TV sasa indirimbo Koreta ikaramu ryanje c'est mon stylo it's my pen yeah indirimbo Koreta turatahuye ko yanditswe n'uwo musore jemba nari maze kuvyumva urunwa ariko nk'umujournaliste sinshobora guhitana ibintu numvise hirya no hino no nigeza kubibaza uwo vyerekeye Antreta bagire ko bakoze Umuvugizi TV bakunda utuntu dufise vibe nyene aha Sengira ngomwire gito canje maze nicumbireho nakare bipigwa benshi bikazatahukira kumva bene vyo Koreta wanje mugore wanje uyambereye ifuro ry'igiti ambere nkagwa rutozi wandiye kwinongira dimutwe Koreta
wabagaje none usize mu bugaraga. Thank you so much. nanje ntekeya Sigiza tebi kugarukane. Oya genda ntekeya kumubokwa nzonigarukane. bro waramekinze hit vraiment iyo ni hit guys. Iyo ndirimbo ndazi ko ata muntu atayizi, ni indirimbo yitwa Koleta yakozwe na Short Name. Iyo ndirimbo imaze igihe kingana gute ku rubuga canke uniryari wowe warayisohoye iyo ndirimbo benshi birabacana? Ya ndirimbo twayikoze ibiringo bibiri umwanya munini wa audio muri 2013. Indirimbo yakozwe ari ku munsi wa gatandatu. Bizokwibagira iyo bari indirimbo mbere warohereye ko canke warasanze ufise n'izindi? Oya urumva tugiye muri Take Me Back usanga ari izindi ndirimbo nyinshi zari nyinshi cyane ko jewe bon indirimbo ko yakoze muri 2013 ariko je natangiye kwinjira muri studio bwa mbere muri 2010 generation y'abasatbi. Kandi waramekinze hit vraiment iyi ndirimbo nta muntu akurikirana industry. Kuvuga je nkundika indirimbo Koleta. Indirimbo Koleta yarahitinze cyane numva iyi ndirimbo yo kwasa tubitayemo. Indirimbo yitwa Nyandika mu gitabo. Indirimbo nakunze cyane rwose ko numva umenga zigomba kumera kumwe navuga wabo ndirimbo amakarama gusa kwa ukunye none se mabike ndiye donc wumva yuko nyine umenga zikozwe mu ntuze muri style zimwe. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe. Donc ijyana indirimbo asa tubirakunze cyane umwanya muremure. Okay. Yanyigiye mu mutima rwose ko yari yanditse neza. Je kubganje reka ndakute legend hano GTG ni wewe mumaze kubona ufise hit no vuga nti jewe mu ntara amaze gucamwo ni indirimbo itokumara maza stage yari yose wojako. None ijya ndirimbo uravye feedback yayo yaragize 6 cyane 6 indirimbo yagize biyo bingana na 6 mwene yo yoba yaragize. Oya ahubwo indirimbo yaransubije 6 kuko indirimbo yarageze kure. Indirimbo cyane kure ndivugana n'abantu bakunze kuja banyandikira bambwira ati bon je ndi muri Uganda numvise indirimbo yawe ino ndatangaye. Urumva indirimbo je sinarengana umupaka. Wapi kabisa bizokunda vraiment kubera mwumva ebana umva umuntu ambwiye narahantu numvise indirimbo Koleta. Umuntu muri Tanzania ambwiye indirimbo Koleta ebana imesha week ndavuga kumbe nyimbo inafika huko. Bisigura ngo Short Name baraje nabuze umuntu andandaza. Uko indirimbo vraiment indirimbo nayikoze nk'ikika nkiri muri internet ntibyari kunkundira kandi ari ko umuntu guhagararira. Nari nk'icubaha amategeko y'ishure ngira ku mategeko y'ishure nayimuhira cyo cyo. Hategerezwa kubaho umuntu ari hanze y'ivyo bihe ategerezwa iyo nkaronka umuntu ahagararira ibikorwa byanje nta kibuza kandi bari kusanga. Oya nubu ujena mindara ibikorwa byawe kuri YouTube nibandike Short Name official bacabona ibikorwa byawe ni ama video asa neza indirimbo se quality indirimbo zimeze bien kandi amafaranga y'umuziki urayakoze kura urayariye ureke kwigirisha kuko wowe kuva ico gihe nta kwezi guhera udafise marché ya karaoke nta kwezi guhera udafise contrat. Burya amafaranga y'umuziki si bose bariko barayakora ariko uri mu bakora bayakora gusa abantu bashaka kwibaza none ko umuntu tutari tukimwumva iyo bafatiriwe nibiki. Sinzi ko ushobora kuba ufise icyo wivuga ko benshi nyuma ya Koleta ntibamenye ibyakurikiye uba wabandanije ukora ujya myanya cyangwa wacifatirwa n'ishure nkuko wabivuze nyuma ya Koleta. Donc nyuma ya Koleta kwanza Koleta maze gusoka video nari naciye soka senede umva tsana basoka senede n'ishure abo batavyumva babaza wasohotse igitoro. Indirimbo Koleta ya hitinze cyane tarakorerwa video. Ama rero ikorerwa video ncandasohoka nava muri lycée mugabo naramaze umwaka umwe ntarava muri lycée hanyuma nsohotse cyane nja career ya karaoke. Inje career ya karaoke rero ndabanda nkomeza icyo gihe ari bisubiye wanje mu music kandi ndacabufise ku mugabo kubera nyine ishuri ryo ryadukutareka dukuza hamwe tukegerana tumaze kuja mu buzima butandukanye wari wese akaja undi akaja hariya ndika mene wacu Barsi yacaje gucugura nanditse mu Gitega. Barsi atangura career solo nandi muri karaoke nuko bikunze tugahurira hamwe ndiko nk'indirimbo yitwa Burundi buhire yakoze tukiri kumwe cyane gose utukiri mu mwanya muremure mu mahunja music. Mugabo nani rapa natangura mu career solo ndakora iwanje basa kuri kwiwe tuza kandi baterana mugabo mazawo bafise indirimbo nk'indirimbo amarundi utunga yaherekejwe n'indi ndirimbo yitwa
Kanyana sorry Kanyana okay nta video bifise ni fishing turi umuntu bita Master Key Bujumbura yabura aho za mu studio bakora naho twaragikoreye mugabo inyuma yizo imbere yizo hari zabanje indirimbo re no bako yafashe umwanya muremure cyane kandi ndi muri career story wanje nikoranye kwatuki wanje indirimbo yitwa Icupa Rimwe bifise na video nziza ndimo yakore kwa Amiri kuri MA Production mwandike Icupa Rimwe kuri ya YouTube yiwe yababwira short number burya ntibari kwaratangura ngenge kundi ko bajyandiko short number nyine short ni kuvuga se mu kirundi se mvuze ese umva ngiye mu Faransa se hama na he na o hama na re na te hama na n ne musanzwe muzi ndome r apana r official ubihejeje nayo voilà nuko nyine meze ibintu bimeze fresh sana bro tutarabanyoteza bagira kandi kantu kamwe kaka okay no musi twajerega twazanye muri rinji tegeda gumbashirira ko esime ari faster nako bako meza Musi wa mbere duhura ngorane nari mfise waranzinyatse uzihindura amahoro nta kindi nifuzaga maze gusoma iparata yawe sanga kugukunda ari uguta igihe sanga kugukunda ari uguhangayika kuguha urukundo ari ukuvomesha akayunguruzo nayo jewe kuvubu waranyishe muranzuba sandawera oh gendura umwamikazi w'injyajya nayo jewe zonja bike nyamekane ninyagasambu zirarema wagwa ihizirema ni nkumigira inkumi zirarema azojya bike ajyame kare uko niwahabwa nawe we mu buno munsi cyangwa ujya nukuvuga bari bafise inspiration bari bazi yuko uko bigenda kose abakobwa azosanga igitigiri cyabo kizodepasa kandi sikura azojya bikajyame kare waje kumuvuruga azobaronka hariho hose kabisa inyagasambu zirarema inkumi indirimbo ni ya umuhisi Christophe Matata yakoze cover na Kidumu Kibido Kibuganizo uno musi naho short number ariko arayidukubitira live nibaze ko mwagiye cyane mugire muri commentaire umusaza ukumwa mubonye kuri TV yacu umuvugizi TV ngoma nabibutsa ko kuri microphone kuri muna Jogos Neglas inyuma ya kamera ni Ashraf ariko bikora fresh sana umusaza uno musi yagendeye muri Kamaradi's Voice acha agwana ko no muvugizi TV iko ndakubaza rero studio yacu urayibona uramaze gukora kamwe cyane tubiri byo gusana ijyambere twakoranye uno musi twakoranye kandi je nasanze uri umuntu adasanzwe bro none kenshi zijya ndirimbo zindi ukorera mu Herman Studio woba ubikora kujya bikoze hano urafite icyo terera muri touch ya instrumentale cyangwa muri production ufise notion kanaka iyo ngi muri production nta bintu birebire ko ari buri akanya kubera umwanya karaoke
ubundi bwo jewe iyo ngiye muri studio rano musubire wafashe ku nguvu man Jemye muri studio d'abord njya muri studio nkiga umuproducteur kubera je umuziki wanje ubwiwanje banara guhimba bashaka inspiration zundi mu nanje nivyo byambaye akenshi rero nanje nashaka inspiration yawe akenshi rero iyo ngiye kwa Vishu muri je mba nomenga n'amavuta byama amasoro ndareka Vishu nawe ndareka nawe akazana inspiration ziwe nuko nizo mba nyotewe sauf gusanga bon ndashaka kumubwira ati bon ndifuza passage zimeze ukuntu hakaba collaboration yanje nawe bikanyohera ubundi bwo yese mba nifuza kungiye muri studio ngira kushira gufata nzeko umuziki wanje bagabo muri karaoke kubasanzwe bari hafi y'Igitega muzomusanga kuri aho bita kuri Renox iri ngaha nyine ku mugwa mukuru wa politique vendredi samedi batangura hakirikare isaa 12 umuziki uri moto fire after fire gushika urambiwe ukavuga ati no reka ndabe ntahe kuraba abana kuko uravye nabi nibaza ko ningodo uyisigaho bro mukora karaoke imeze freestyle burya hajya mukorera muri bangahe ijya ni band y'abantu 9 band y'abantu 9 n'abantu 9 ushitse kure n'umuengineer Dishon sound man cyo tuba abantu 10 bako ari hajya nibaza ko muri abantu bugihuriza ko kubera ntazibona itakubona amahembe ariko nibaza yuko ataba conflict ko turavye ngene mukora biraboneka ko muri abantu muri hamwe kandi mukorana koko muhanahana ivyumviro kandi mukundana umwe aririmba undi akabekinga umwe wundi aririmba undi akabekinga burya bijya bintu nasanze mubikora neza cyane kubera ayandi mabendi murangena nkaraba iyo ari nkararijo ariko araririmba kenshi arafite umubekingira ariko iyo wabone nawe ariko araririmba yani dusanga adashobora kumubekingira ngo yisunga ngo star sino bekingira umuntu ariko mwebwe hajya nta kantu kugomba kubona umengo bamwe ntibanganya nivo canke iki kaba nubwabo mwe uko tubibona atwe kuno bimeze hajya nakazi kamaze kuba nk'akazi rero wari wese bazi icyo ashaka gushikako nicyo ashaka gushikiriza ico rero on doit être honnête dans quelles circonstances numva bizokora bishobora byose kugira ngo unezeze public hama nawe wicira inzira voilà last and never die kandi byo umenya byo niwakurikiza ahantu hose zo gutumbereye kiragukurikira kandi ugisangiye imbere kandi uno munsi turi hano ejo tuzatura handi icyo nicyo kintu murakwiye kujya arashira imbere muri hajya muri ko murakora kajya kazi nkuko mubikora neza no bikore uvuga ngo nkamubekingira neza ngo hava cyo nka 6 cyangwa ngo hava nka 6 cyangwa ngo bigenze uko nkuko mengo mwarashitse aho hantu umva nibwo buzima burya muzova haje usanga ujye nyene wakengera muhuriye murambye niwe bazi niwe atera niwe ariko arangaje avuga ati nakategeza kuromikira kantu hano voilà je nukuri naryoyo cyane twayaze neza ngaha ku Muvugizi TV twakoranye neza muri Camarades Voice ndashaka rero abakunzi b'Umuvugizi TV ugira akajambo babwiye ukuntu ugiye kubaha ibikorwa na cyane mbona kariyeri ya solo wayijemo cyane bimere nk'ibyo dusozerera ko ubahe n'amadresse neza ya YouTube burya benshi birabagora ariko nibaza ko uwagize amahirwe akaronka amamega akaronka ka telefone kugira subscribe agiye kuri channel yawe abagize neza abanteza imbere ndashaka rero wayagire gutegura n'ingene gutegura no mpamvu abo ndabatumira kugira babone cyane kuri channel yanje ku byinshi mu byabone ku byinshi turagira subscribe abikora hakikare kuko ndabona ibikorwa n'ibindi nka bibiri mu byo kunze kuri YouTube misi ari indirimbo nakoreye kwa Vishu mu misi itarambiranye ngoma nkore video indirimbo zo biryo cyane gose izoba ikajije niba udakunda Seben nimba canke ukunda Seben wowe uravyitegurira cyane ukaba urimenyetsa nkuko yababwiye yuko nkunze gukora umuziki wa live donc karaoke nayikoze muri live music kuvuga za base zimwe zikubita za passage za bakongore zire bitu zire solo ndani bihonja ndavuga ati bon umviriza ka muri ukosora iyi ndirimbo n'ugumbesha gute nabonye video ari uri kuyivugira mu sino fanende ko ari kwawe wagwana kuri subscribe bakirikare umusaza aduhe show twirire show tubanaye tuzambukana nawe bro je ngomba kusaba usubire kore muri piano gatoya ugira akavesi ka kabiri kuri ndirimbo koreta hamwe harimo utuntu tukuvuga ngo sinkora muri leta hajya ahantu ngo sinifata muri leta kora tibuke yo wacuva imani na
tibukiye wajuba buri mani nta mishatsi wisukisha kora tibukiye wajuba buri mani nta wisiki wafata ugeze mu gisagara utangura kwishima utangura ubwibone ngo mutamangurira kwanza mahere nirambero natiro ku murongo noyashaturiya kidogo urabizi ko nafata muri leta wazagwa kuno gutata mantetele ibintu bimeze fresh sana nga ku Muvugizi TV vraiment turaryohewe cyane uno munsi vraiment bro nibaze ko iyo sebeni ni amara gusohoka tuzoba abambere kuza kubimenyesha no ku Muvugizi TV uzoduha kanya kameze neza ibintu bigende fresh sana uno munsi rero twabazaniye mutumire nko mwabidusabye mubana yimugira subscribe ku Muvugizi TV mugire share like comment n'abagenzi babandanye babibona mwari kumwe na Jogos Neglas kuri microphone inyuma ya kamera wari kumwe na Ashraf umutumire nawe wacu yari short name voilà ciao ciao tuzabisanga ku Muvugizi TV wifuza kumenyekanisha ibyo uriko urakora nyaruka ku Muvugizi TV